Well, aho natanguriye naho ngeze ubu sinovuga ngo biroroshe kandi ntibigoye kuko like urazi buri always beginning ibiri hard but once nyene ukugenda making steps niko n'ibintu bigenda easy so now novuga ko ibintu biri easy kubera ubu ngeze ku nani ngeze ku level bashobora kugira nte ngeze ku level bashobora kugira nte ukundiha like 2000 nani dora muri music nk'ubu yaba mvuga ati ngomba gukora umuziki ndo nk'abadem nk'umba narabihebye mba narabihebye kubera ndi munakoze mba namaze ku achieving goal yanje narabihebye ariko bora maze gushikira intumbe yabe cyo cyari kikuzanyemo muri music mba narabihebye warahebye kubera intumbero bora maze gushika rero ari cyo gituma uzosanga mwe barabihebye sinakubwiye abantu tugenda muri music bivanye na reasons hari ababura support bakabiheba n'ababikora kuba babikunda n'abandi babikora afise inzira kanaka bashaka gushikako rumaze gushika kuri irya nzira yawo ubiheba okay community yacu ikeneye gusupportinga aba bantu bose aba bariko baraza bafise talent kanaka urumva guko like dufate like nk'aba bantu baba baturuta bafite nabo nyine ibintu baciyemwo bibi byaba byiza ntibazo barashira umuntu yakora ikintu ngo babone nkuko menga yarasaze marango yakoza akaririmbo ngizo n'inzoga ngo n'urumogi nibiki apa uturafise ba NESTOR irangura yabamvuge NESTOR kuko nizina hari n'abantu bibaza kari jewe bafise ba kamsoba bakirira nk'abandi baheba bavuga ba Pacifique niyo ngabire Pacifique boss nk'abandi ariko baragira nte bariko baraserukira igihugu baramenyekana bavuye he muri Adelaide abavyeyi baba barabasupportinze sawa na community back in the days nawe nyene yara contributing for them to be able kugera aho bageze kuko iriya team yaraningwa n'abarundi nibo bayikurikirana babona barakorera aga promotion ubu NESTOR akine Adelaide ubu n'abazungu baraza ati hari umurundi akinika agapira nyene sawa international babona nk'ubu sofa ubu ndabye nk'abantu bariko baramforowinga kubera barya iyo music nani bariko baranshira ku ma platforms yabo ye kubera ubu nawo ndi umusani wabo until kugera ico gihe kandi wese nico baranansupport kubera barampereza n'amahera ngatikora music barampaye about half ibihumbi 3,500 ati nkora umuziki Yes, reka ngenda batashe ndabaramutse ndabasuhuze aho muri hose ushobora kuba ari mu gitondo ashobora kuba ari ku mugoroba ariko wumve ko tubaramukije tubatahije jewe nitwa Felix urubuga rwacu ni The Story Room TV dukora ibiganiro turi hano mu gihugu ca Australia mu ntara ya South Australia nuko turi kuri Adorable Home Care Community Center abantu bakeneye gukorera hano hantu abantu bakeneye gukora amamanza ama birthday parties ukeneye ko uhabukingira kugira ngo ishengero ryawe rihasengere hano hantu ibintu byose bimeze neza ucu telefona CEO we company Adorable Home Care ariwe Modeste ukamutelefona kuri izo nimero nyene uri kurabona ngaho kuri screen ibintu bigaca bigenda neza ikindi abantu muri ko mugenda mu gihugu cy'u Burundi kuja gufata uburuhuko turafise inzu nziza cyane maison de passage ushobora gushikiramwo ukinjoyinga ibintu bikamera neza inzu irimwo ibintu byose nk'izi nzu zanyu ziburaya byose amagazi yo gutekera ko ya kijambere security cameras zirahari amafrigo manini inzu nziza cyane pe ku biciro byo hasi cyane murashobora kuduhamagara kuri izo nimero mubonaho hasi mukatuganiriza tukumvikana tukabafasha namwe mukadufasha mbere nikindi cyongerako ukeneye uburyo bwo kuyunguruza ukeneye uburyo bwa transport ushobora kuba ukeneye akamodoka kugira ngo ushobore kuyunguruza ugende ijya nino uzunguruka igihugu wongere ugaruke nukuri imodoka turashobora kuyikubonera ku biciro bike cyane ku biciro byo hasi cyane nuko nakiriye rero uyu musore mubona asa neza cyane kuri kamera zacu uyu musore yitwa NESTOR Again. Yes sir.
Gute Nestor? ni sawa. Biraza. Bigena neza. Asha cyane. Amakuru y'iminsi myinshi. Ebana amakuru ni sawa. Turashima Imana. Yego cyane. Nta kibazo kabisa namwe. Turashima pe turashima. Ni vyiza. Uno munsi mwavuye gusenga byagenze neza. No munsi twasenze ibintu byagenze neza. Nkuko bibona nyene. NESTOR AGAIN ni umwe mu baririmbyi bariko bazamuka buke buke gahoro hano muri kino gihugu ca Australia nubwo bitoroshe muramubona aracari yange aracari umujene ariko arabyifatamwo neza pe ariko arazamuka aririmba atwigisha mu ndirimbo ziwe nivyo tugiye kuvugana byinshi tugiye kuganira hanyuma ibintu beze bigende neza NESTOR gute rero abana ni sawa kabisa Twibarara amazina yawe NESTOR AGAIN iryo zina kumenga si zina risanzwe. Well, NESTOR AGAIN ni zina ry'umuziki. Banyita NESTOR HARAMAHORO. NESTOR HARAMAHORO. Okay. NESTOR AGAIN muziki. Na YouTube channel yawe yitwa ko NESTOR AGAIN. NESTOR AGAIN YouTube kuri music platforms zose ni NESTOR AGAIN. Yep. So NESTOR HARAMAHORO. Yep. Kumenga HARAMAHORO niko karakazina keza ni karakazina keza guca muheba amazina y'abavyeyi no urinzi ukoresha nk'iryo zina n'umuzungu biragoye kugira azogenda typing iryo zina cyari ronke kuri YouTube but ronde akazina kari nice and easy bazogenda bandike NESTOR AGAIN avuga again achavuga ati reka ngene ndabivyumu Ndakora. Okay, so nuko biba imetse none iryo AGAIN ryaje gute well NESTOR AGAIN nakoze indirimbo like maze gukora indirimbo uko nayi performance like abantu urabona hari abantu babaje ku watching ene baje kuraba nyene baje dukora nara performance kabiri abantu bacaguma bavuga ati ni NESTOR AGAIN again ndavuga nibyo again k'abantu bagumya bivuga ko baguma bigira ndavuga you know I'm going to change so chanda changing from that time NESTOR AGAIN ushobora NESTOR AGAIN gushika no munsi n'ubu nyene NESTOR AGAIN ugiye kuri YouTube NESTOR AGAIN nije ndumwe gusa nta wundi uzoba nije ndumwe nta wundi ubonye wundi uwo munazari karankopiye ati nta wundi oya ubundi azobabonetse azobari ubuje kukwigana azobaje kunyiga aje kwiba brand nuko ibintu bimeze none okay iryo AGAIN ushobora rishimye uti je wirinda rigumana pe NESTOR AGAIN ni ryambere naciye nayigumana n'ubu niryo nkoresha turaguhaye ikaze hano kuri Story Room TV. Thank you very much. I appreciate that. Wenda ndabona indirimbo zawe nubwo ndakumenye vuba ariko ndabona indirimbo zawe nyinshi ziramaze kurabwa cyane zifite ama views menshi cyane. Congratulations vraiment. Thank you. Iyo shaneti yawe ayo ma necklace yawe wayazibe niyo nariko ndarondera kabisa ko cameraman yashiramo neza ayakeneye kuza ngaha gukara nazimvye abandi bambara amagarama ko wowe wambaye ibiro mwizosi oya nuko yene babimeze kubera ko abasani bakunda kwambara ibintu biri expensive cyane ibi nivyo vyabo mu Kirundi nivyo vyabo bakunda kwa ibintu biri expensive mwizosi nkibi nyene niko babimeze kandi bakambara amaherene ama earrings ni ngombwa umusani yambare earring cyane izindi singombwa ngo wambare earring nk'umusani but ugiye kuraba video zose nubwo uraba ba celebrity novuga nk'abantu badutanguriye umuziki muri izi nzira nyene zo kwambara ibintu nk'ibi ugasanga wambaye icena ama earrings byose byari mu nzira ya music especially kurakora video kubera wice kuri video ukaukerekana nk'akantu gashininga nk'uko bisha bisa neza video umuntu aguma nayiraba ati ibintu abantu bakibaza ngo ni mu cameraman kumbe n'ibintu umuntu yambaye numva no kwambara kurafasha mu bintu nk'ibi no kwambara birafasha especially akorana ni video music video so byose biragirana nuko no bivuga okay urumva ngira ngo utovyambara ntiyo hava zamuka ngo atera imbere ngo bakunda ibintu natsuko urashobora no kuzamuka utavyambaye but kandi ni preference singomba ngo uvyambare ngo kugira ngo uzamuke apana nuko umuntu ashaka uko umuntu yiyumva ni nkuko ushobora kwambara akantu nk'aka kantu nambaye nga akantese ntikari part nyene kari gafite reason yako ni nka necklace party ya package hari nk'akantu ya necklace hari nk'akantu nk'abanyokuru bacu warashobora kugenda akaguhereza nk'akantu akakakwambika nk'akimigisha ukuntu nkuko
rero nibishira ko ari ivy'umugisha urumva rero nawe utavyambaye it doesn't mean ngo ntiwozamuka urazamuka ubuzima bukabandanya urakomeye rero ndakomeye ariko waberewe vraiment waberewe pe nariko ndavuga uko wambaye ariko vraiment bisa neza bana murakoze kabisa abasa ninde bakundira ikintu kimwe kabisa woke nibindi byose mugabe ikintu cyitwa kwambara iryo kosa ntimurikora umuntu aragerageza nyine n'amaburi bururumba uremera ukikokora mpaka ukora gikongomani gikongomani niko biba bimeze okay Nestor twibwire rero uri umuntu ki well NESTOR again umuntu nyene nk'abandi what do you mean uvuze ati ndi umuntu urashobora kwivuga ati ndi umusore canke umugabo mfise abana batandatu oh yeah so NESTOR ndi umusore ndi ngaha nta mugore mfise ndacari single so yeah but najewe single and searching yeah that's the point that's what I was doing here so single and searching nkaba asanzwe mba ngaha muri Adelaide ka uhamaze igihe kingana iki hano muri Adelaide nahamaze igihe kingana n'imyaka 7 imyaka 7 washiye hano nyene uvuye Africa naje nani from Africa nza straight muri Adelaide oh that's good so yeah I've been here for 7 years now NESTOR again yes sir umuririmvyi ariko azamuka kandi biriko bigenda neza ivyo biriko bizamuka fresh Nestor tubwire rero ni ryari watanguye kubona ko ufise iyo mpano yawe yo kuririmba iyo talent yo kuririmba byari bigenze gute hari hehe byari tubwire ngene byaje okay well ibintu byo talent yo kuririmba urabona kenshi ukuririmba ibintu byo kuririmba urabona ngira gasanga uba warize Burundi warabona ko hagira n'igihugu ugasamura ko muraririmba babigisha nk'indirimbo hari uturirimbo nyene wasanga babigisha duto nko guhera mu wa mbere hari uturirimbo nyene wasanga mugenda nyene muza muriga nyene ugapfa utumenya so rero ibintu byo kuririmba byari ibintu nakunda cyane narumviza n'abandi nkaba Big Fizzo baririmba hari uturirimbo nyene wasanga barakoze n'abakidumu ugasanga turamenyekana mu gihugu n'abaroriro nyene ugasanga uturirimbo turamenyekana urumva rero nanje narakunda narakunda nyene uza ndaririmba utwo turirimbo nacavuga naje menya nokora umuziki urumva but nyene muri ico gihe kubera ntavuga ati ndafise uburyo canke bivanye n'imyaka nyene n'igihe umuntu abagezemo ariko kuririmba natwe twararimba ugasanga nk'akaririmbo agafasha ukuntu ukakamenya rero bimaze kugenda uko ndava Burundi ico gihe nari nkiri na muto ngagenda Uganda ngeze Uganda naho razi maze kuva mu gihugu agenda mu kindi nani ntubona ibintu nibindi Uganda bari mu nkambi y'impunzi bari Kampala tugize tumaze kugenda Uganda urabona development Uganda iri developed so iratandukanye na Burundi so nyene rero nagiye ntinza ndatangura kugenda ahantu nyene bapiga umuziki nagiye nk'ahantu bafise udu studio hari n'ahantu wasanga bakora karaoke nyene ugasanga ko barapiga maze kugenda uko na jene still nyene bivaye n'imyaka nuko hari ibintu bimwe babigoye kugira ujemo muri ico gihe nyene nkavuga ati ico gihe ndagenda n'abagenzi bapiga akaziki naje nkagenda nkumviriza sometime ariko maze kuza muri Australia ambona music nyene ibintu bya equipment nibiki biri too easy anavuga ati ibintu biri normal then family nashikiye mu bose bapiga umuziki dufite umu professional nani umuhungu apiga piano umu professional tukadufise no mu DJ tukadufise n'undi muhungu yena Mamba Defender ndabizura muzi Mamba Defender we narapiga so maze kuba joininga umuziki naje ndatangu ubona ibintu bibaye amaguru biragiye niho naciye maze how long was it maze ngaha for some time ndana meeting na Jerry maze mu meeting Jerry Brown Jerry Beats so nawe ico gihe harafise na studio cyo twatangura cyandapiga ururimbo rwa mbere yari nampenda narukoranye n'umuhungu mu West Africa bita Golden Boy so maze kurukora umuziki ubutanguriye aho ndarukora urimo ntigwagiye ntaho gwageze nakura n'urundi nubwo ntaho gwageze cyandapiga I Need You maze kugira I Need You abantu ama comment n'abantu bo muri New Zealand bacatangura kuza barancontacting ndavuga ati hari ibintu biragenze neza recha mpera aho nyene nguma nduga nubu I Need You niyo yakoze umuti nkuko vyagenze ibintu by'umuziki vyagenze no nyene nkaba mbandanya mpiga Nestor ubona
aho utangure naho ugeze uno munsi byaroroshe? Well, aho natangure naho ngeze ubu sinovuga ngo biroroshe kandi ntibigoye kuko like urazi buri always beginning ibiri hard but once nyene ukugenda making a steps niko n'ibintu bigenda easy so now novuga ko ibintu biri easy kubera ubu ngeze ngeze ku level bashobora kugira nte ngeze ku level bashobora kugira nte kumpay ukundiha like 2000 nani dollar muri music kandi nkitangura ni beat nakoresha out unovuga ko biri sawa buri kintu cyose kirafite intango nyene narafite uko atangura n'ingene bigenda ngene na process nyene uca mu kugira ugera aho bugeze so ibyo byose ariko ndabishima uva mu Burundi utangura kuririmba mu ishure Uganda uririmbira n'amanota urabona hayo baririmbira amanota mu ishure baranyigi by the way baragirane kirya gihe muri za 2000 na kangahe 2010 na 11 kwa nari mfise n'ubwenge mu ishuri baragira nte urazi hari wacu nyene urazi n'ibintu bya politiko nyene babiri no barambwira ati nze ndigisha n'indirimbo urabona hanguzitiye z'umugambo ukuntu mu ishuri naragasandiyigishije kubera ico gihe nabandi class monitor derege ico gihe narigisha no mu ishuri kwa nari mfise ubwenge cyane sometime barandeka ngira nkigisha no mu wa mbere mvuye mu wa gatanu kwigisha turirimbo kwigisha n'abanyeshuri abigisha umwarimu ataje bakagusiga ishure ukaburaraba abandi bana nkagenda kubara mu wa mbere mvuye mu wa gatanu kwa nari umunyeshuri muto kafise ubwenge kuva mu wa mbere kugera mu wa gatanu je narabaye naguma mbu wa mbere uwa kabiri uwa gatatu nabaye wa nyuma ibyo bintu byose byagiye bizeramfasha mu bintu byo gushaka no kuririmba urumva basi ushika mu Buganda naho nyine uragerageza uraba ngena abandi baririmba ugenda ariko kuva utarashika hano nta ndirimbo nimwe bigeze ubonekanamwo aho mu Buganda gusa kwari kuraba wongera ukomeza kwiga none ubona wavuze ko bitoroha nibihe bibazo bikuru mugena muhura navyo kuko nabonye hano muri Adelaide canke muri Australia muri rusangi nkudakurikirana urasanga hari abaririmbyi benshi pe kandi bakaririmba mugabo ugasanga imyaka 10 ningahe ibintu biguma biri hahandi nyene abandi bagaheba navuganye na fikifiki mu ntundi biheze niyo yambwiye abandi barahebye mugabo jewe simpeba mugabo ugasanga ibikorwa byacu ntibiriko birazamuka cyane iwa bibazo muri iki gihe gito nahatari gito cyane muri iki gihe umaze hano uraba ingene dukora umuziki hano muri Australia ni bibazo ibyahe bikuru ubona bigenda biba intambamye cyane kugira ngo ibintu bizamuke cyane okay cyambere biravana wega sanga ukora umuziki biravana muko witwaramo urumva kandi abantu twese dukora ibintu urabona hari abantu bakunda umupira n'abantu bakunda ibi n'abandi bakunda ibi so rero nk'umuntu nkanje nivugiyeko jewe umuziki ni ikintu nkunda ni nkuko nawe wobuvuga ati nkunda kuwatchinga FIFA urabona izo n'ibyo bihugu byo hanze byo muri Europe biko birakina ugasanga ukunda kuwatchinga iri akaje nkunda umuziki so ibyo novuga ingorane zikunze gushikira nk'abantu usanga yarakoze guhera imyaka 10 gahera abandi bagaheba ugasanga ntaharagera icyambere no kubya muri Australia urabona ni igihugu like novuga buri muntu wese abari busy so rero umaze kuba busy ukacusanga uhakora n'ikindi kintu udakunda ariko ushaka gukora biri easy ku giving up ariko nk'urya muntu aba nawe yarakipinza abakunda ikintu acaburamo ni ikintu cha support duhe dukora na interview nkuko ibi navyo urazi ko biri muri part ya naniya promotion navyo biri part nani biri muri part ya naniya support so mugihe ntoro umuntu ankoresha interview kugira n'abandi bantu bavuga ati urya muhungu NESTOR AGAIN nawe niwahere katwe tumuraba ntaho ushobora kugera so support ikintu cyambere ni support novuga ku bantu byakundiye ko babandanya ni support bacha babura ariyo promotion nama shows ugasanga Adelaide umuntu yakoze concert ikaze ugasanga wa performance kuri wedding wakari umuntu akaze ne kucyuvyumva gute nk'abarundi ugasanga Burundi ya community nijo no gutugira ati badukorere nani nkaka event yene kabarundi avuga ati hari n'abana bariko baradu n'abarundi ba performing bakunda akazi kitubareke nabo nyene bakora kanani akazi kukuntu ivyo ntibabikora ukasanga rero turanye nuko dushoboye ari ugize
abo uronsa uga promotion nk'umurundi nka Burundi nyene bakagushirira mu muziki wako ura mu Facebook page na WhatsApp group ibintu bikabandanya sawa Ringo hane novuga kanezi shikira abantu batanguye n'abahevye n'ababandanya ikintu novuga kanini ni support babura support niyibura bon ariko we ndabona indirimbo zawe ndabona atari mbi cyane ndabona hari zifise 20k zimaze kurabwa n'abantu ibihumbi 10 na wewe bibonekana ko ibintu biko biragenda neza oya naje sinovuga ngo ibintu ngo progress iri kigenda nabi oya so far ibanga ni ijyahe kugira ngo wewe bimere neza abandi biriko biraba okay ibanga niri kuno bivuga ikintu cya mbere je ndakora umuziki kandi gukora umuziki sindakora ngo kugira ngo nemeze umuntu n'ibintu nkunda nubwo mbere nakora indirimbo ntaziposting nkaza ndiyumviriza wewe uziwaye gusa wumviriza ugakora ukarikodi nkaza ndiyumviriza jewe nyene ari so secret novuga cyenda shira ku muziki ikintu nkora ndabandanya jewe follow urabye no kuri WhatsApp niko ngira turabagenze kuri WhatsApp cy'indirimbo ndashira nta bindi mpostinga ntuzosana ziza ngo ubu video ngibiki nshira kibyanje wowe ushira ku indirimbo gusa nshira ku indirimbo link yanje haca nshirako uraba karaba kandi nkabandanya nza ndatanga ngerageza no kurondera no kuronka support nyene zitandukanye mu nzira nyene zitandukanye za Australia muri music ya Australia ni y'abazungu ni y'abafrika ukuntu hari ikindi nabonye ico nyene waruvuze hari ikindi nabonye usanga aba artist bacu batamenya ingene bikorera promotion ugasanga nimba ari umurundi aririmba yifuza nyene ko ibintu byo bigarukira mu barundi ntarabi ingene yoraba ingene ufuma yinjira no mu zindi Kominote abakongomani aba Liberian aba Nigeria naba benshi bari hano canke mbere ugasanga n'abakora amakosa ntibana dabukubo kwipromotinga hariya ku ma social media yo mu Burundi ndibaza nico gikura kuba ikibazo wewe ivyo ntiwabibonye cyane wowe ukora gute kugira ngo nawe tubone uko turazamuka nkuko okay tuvuze tubanje kugenda Burundi ke Burundi urashobora uri no biragoye kugira hariya gukora promotion naje nkuko nakubwiye nabantu usanga abagenze abantu asanzwe nzi n'abaririmbyi bamwe nshobora guhereza link harabagushirira ko kuma platforms yabo nani kuma Facebook na WhatsApp akagushirirako ugasanga ibintu bigenze neza ariko ugutamira naho kungene bikorera promotion like muri ibi technology yaramaze kuba technology nini so gukora promotion singomba ngo ngutange ngo ku muntu ngagirene urashobora nkuko WhatsApp udufa no musingana ntwaye number yawe by the way bamaze gutwara number yawe muri ico gihe ukuronka abantu benshi niko waguka kubera nubwo uzobona umuntu yazize ki link niyibika ukacugira ntwaca uraba muri ico gihe urabye n'abantu barara n'ibintu n'amavyuwaza ariyongera kindi ca kabiri urabona hakora umuziki target ntuci targetinga ngo umurundi gusa ngo ukorenga indirimbo gusa y'ikirundi urabona muri nivyo bihe tugezemo uririmba ikirundi icongereza byose migize kuba muri Liberia niyaza kumvamo wavuzemo ati what is good bazovuga ati uyu muntu komenga yakoze ibintu byacu kubera avuze mu ka good aca agenda karaba nawe urumva so ikintu uvuga muri music kugira promotion cyambere ni kuraba ibintu uririmba ni kuraba n'indimi wabiririmbye simvuze ngo uririmbye ikirundi ngo ntiworonka hugera but ushaka kuba international uramixinga muri ibi cyane ko no bivuga harabazungu bakora indirimbo zanje kubera kandi batumva n'ikirundi ugasanga yavuze nakunze kandi hari indirimbo naririmbye na ni designer naririmbye mvuga ati mama sita signorita que bonita macho kamunanita you the only one that I can die for the only one I think every day nararirimbye ariko aba Spanish nabona wanyene ati umva kumenya kamwe kiwabo kuba navuze mama sita urabona kari mu mudiho nyene wabo nabona ati are you from ba commenting abambazi yomva urumva byo byose biri muri part ya promotion ya music promotion ibintu uririmba ururimi uririmbamo nukungene nene utangaza ibintu byawe singomba ngo bicishe ku muntu gusa naho urinze uronka nk'umuntu acha gusupportinga nk'udu dukora interview bica bifashirizaho aho ubusanzwe ugeze hamenuka kigenda neza nuko NESTOR again yeah man here bro uyu musore rero akiri muto ibyumviro byo n'ubumenga biriko bitera bijya imbere kandi azogera kure kuko afise ibyumviro
bigeze kure Nestor. Ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ubugeza? Ibanga. What's the secret? Well, the secret, what should I say? Je navuga ku making abagenzi niyo secret yanje. Making abagenzi niyo secret yanje yatumye ngera muri music. Ku making abagenzi. Hari indirimbo yawe imwe nshaka unshishirizeko yitwa ngo I need you. Waririmbanye n'uwitwa Shukurani. Ushukurani ari he kwanza? Umuzane ndamuhe interview na nyene kabisa. Well, Shukurani yeah, ari muri Adelaide. Ari muri nani muri dia event igomba gu happening muri performance ya 28 muri uku kwezi, so nawe yazo ari kara performing, so ari muri Adelaide, ari batu bari muri Victoria, ari muri Melbourne. So nawe wenye naje muzokora interviews. Good. I need you. Indirimbo ivuga iki? Well, indirimbo mu Kirundi ni ndagukeneye ndagushaka byose ni kivuga. Kuko ndabona irafise hafi abantu 220 bamaze kuyiraba. Indirimbo nawe uriyemerera yuko ari yatumye umenyekana? Iyi ndirimbo ni muri South Australia. Na actually muri Australia yose. I need you ni indirimbo ya mbere yatumye abarundi benshi bakumenya. Abantu bayakiriye gute? Well, indirimbo abantu bayakiriye neza, barayikunze, video barayikunze, urabona nta bintu by'ibishirasoni bakunze kuvuga ngo dukora ibintu by'ibishirasoni. Rero indirimbo iri sawa, umwana arumviriza, urashobora kwikina muri cyayi nk'ifamily mukaburudika. Irimo amajambo avuga gute? Okay, well, indirimbo amajambo arimo bari kubwira Shukurani yuko umukeneye. Well, ni message tweko turatanga. Sineko ndamubwira ni message. Bariko mura making a story. Ni story yani y'urukundo. Urumva kandi n'ibintu biba biri muri serious. Navuze ati, do you think I can just let you go? Ntubyumva? Would you go if I say you can go na wati oya? Urumva? Mvuga ati uribaza ko nokureka ati. Like, would you go wogenda nkubwiye tugende oya? Nawakanka urumva? I need you Monday to Sunday. You're the only one I think every day. You're beautiful, you're better than them. Mwiza wanje, jenzogu utwanje, utwawe, tuzobu twanje. Ndagukunda, bivuye ku mutima, zobana nawe. Urumva? So, ndagushaka, message ni, ndagushaka, like Monday to Sunday. Bene Kirundi kuva kuwa kanga. Kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu. Yeah, kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu. Urumva pretty much message ni like nako ni nani ni message y'urukundo, like irimo n'impanuro, you know, like umuntu uramukunda sino kureka ne wogena mvuze ugende. Urumva niyo message. Indirimbo wayanditse uri mu bihe bimeze gute? Wari ukundanye cyane na sheri wawe bimeze neza, wumva nyine ubaye inspired kwandika ayo majambo? Byari byagenze gute? Okay, indirimbo urabona hari utuntu nyene twinshi tuba ugasanga nyene kandi byose ni experience. Urabona hari nk'ibintu nyene ushobora kuvuga ati like mugazi no vanga indimo ngo nayandise ngo bivanye ngo na situation nari indimo je ngo nakubwiye nda creating ibintu nda creating indirimbo bivanye ndimagining nk'ubu nk'imvira nk'uburicaye ndashaka kuvuga ati nk'uyu muntu akameze uko ko yicaye ukari kuri kamera reka cyo talking about ibintu. So je nakoze iyo ndirimbo bivanye nibyo nako ndimvira urya mwanya nyine ico gihe nandika iyo ndirimbo, ariko nta bintu byinshi novuga ngo hari ngo nari mfitaniye ngo n'umuntu no narakunda kiriya gihe ngo biki oya. Hari utuntu wavuze ngo uko nyene wavuze ngo utwanje twese tuzobutwawe unawe utwawe tubutwanje. Utama mwabasore mukundana mwe urashobora kwemerera umuntu ko uzomuha utwawe twose nawe akavyena kunaga mwamuri ko mubahenda? Ntabwo sikubesha. Ubundi bavuga ati ikintu utiyumviriye ntugikora. Mu Kirundi ikintu utiyumviriye ntugikora, ariko umaze guciyumvira uragikora. So rero byo uvuga ati utwanje tuzobutwawe n'utwiwe tuzobutwanje, muri ico gihe mumaze gukora nyene mumaze kumvikana ibintu bikagenda sawa. So why no musangira byose amagogo like good life na bad life byose murabisangira.
nesuko Okay. Hariho performance twiteze vuba muri muku kwezi izobera hano nyene kuri Adorable Home Care Community Center hano muri Adelaide. Ni performance mbona muri ko mura promotinga cyane kandi ndizera ko ngira ngo ibintu bizaba bimeze neza. Bimeze gute uzobuhari uzoperformingira gute uriko witegura gute? Well, performance performance ni onda getting ready kubera harimo basani batandukanye hari n'abantu benshi nkari mperutse no kubona kubera je nkorera interstate. Okay. So Adelaide sometime but this round naje je ndikunda getting ready show I'm ready so ndazi tuzogira twerekana ivyo dukora n'abandi basani cyane. Yeah, je ndi ready kuri performance. Okay. Yeah. Ahandi ho performingira ni hehe a part of the weddings? Okay, performance even yesterday hari Ugandan event hari abaye. So nagiye nyine ndakora ndapiga kuririmba kamwe. Mu Baganda. So yeah, normally nagira nte aho nkunze guperforminga kenshi nkuko nakubwiye. Shows muri Adelaide ntidukunze kugira ntidukunze kuzironka. Oya kenshi uzosanga performance wedding na Saturday na performance kuri wedding. Okay. Yeah, dukunze performinga kuri weddings and nyine hagize nkutu event nyine tuboneka duto turakunze guperforminga. Umuntu agaperforminga uko niko no bivuga nta show nyene zikaze no vuga ati maze guperformingamo isho nyene nkunze guperforminga ziba ziri basic. Hariho n'umunani dunia nani mukazani wanje. I know Leon, yeah, him yarigeze kudukorera show. Okay. Aratwe inviting nyene turagenda turaperforminga. Yeah, isho nyene nkizo nyene kenshi umuntu yadutrust nza hadukorera gasho. Turagenda tukaperforminga tukerekana ivyo dukora abantu ndakaryoherwa tukataha. Nko mu myaka 5 NESTOR again azobageze he? Je mu myaka 5 sindabizi. Turi kuvuga 2028. 2028. 2028 azoba yararongoye afise nk'umwana n'umwe canke babiri. Byose azoba afise n'imiziki myinshi. Plani urabona future numara abazungu barashaka kutubwira ngizo mu myaka 10 ariko abarundi sometime ntidukunda guplaninga so tubona nyene buca nyene ukagenda tugendana nibihe. So muri ico gihe sinovuga ngo mu miri 2028 ngo nzoba ndahana but iconzi coco like music wise sinobivuga ko cyane guko ndafise nani ariko ndafise ibikorwa bihaye bibandanya nyene ubu ndafise na support abantu ko baransupporting right now. So ndiyaza ko ibintu bizabimeze neza byo kurongora navyo kurongora umaze kurenza imyaka 20 ubu bifitiye uburenganzira so umukobwa azoza tuzogenda hanyuma ibintu bigende sawa. Umukobwa azoboneka, that's what I mean. Umukobwa azoboneka tuzogenda nawe hanyuma ibintu bibe sawa. Indirimbo za NESTOR again mbona nyinshi umenga zivuga ku rukundo. Urugendo missing you. Urumva I need you. Mpe time. Mpe time. Nampenda. Kubeka NESTOR aririmba urukundo cyane. Wangu urukundo like n'Imana ivuga ati mukundane. Urumva n'Imana imaze kuvuga ati mukundane. Nyene muri ico gihe nyene uri umuntu abitaho rucikora nyene ibintu bituma normally ibintu by'inkundo ni bintu ugiye kuraba indirimbo zose nagenza ndakora ni z'urukundo. Nago urukundo ni ibintu bidushira hamwe twese. Urumva nk'ubu nje like waba uri umuntu waba uri umuhungu waba uri umukobwa waba uri umwana waba ukuze waba ushaje waba ibiki urukundo nibwo gwa mbere. So jewe urukundo kanini urukundo kuririmba of course na nkora indirimbo za love kubera nivyo bintu mbona niyo target ya music yanje nashatse usigituma abenshi bakunda kuririmba urukundo hari igihe usanga ari muri babasore bakundana cyane bakunda guhenda inkumi gasanga yakundanye n'inkumi amezi 3 arayihevya atoye yindi yagizuku gasanga ari ibintu by'urukundo birimo bimubiramwe cyane canke ukazanga umusore yakomerekeye mu rukundo. Urumva kuko kwa gukomereka akandika indirimbo nyinshi ziri mu rukundo nkihungabana nka trauma kubera yagize ibintu by'ibikomere mu rukundo.
none urazi cyo cyo tubona kubajije uko urazi cyo no bivuga ko nkomentinze ko kubyumba jiji sinovuga ibyo uvuze birashika kuri bamwe but je sindimo okay so target y'umuziki nakubwiye n'urukundo ugiye kuraba muri iki gihe nibiki mbwira ibintu wobuzi bibera muri community umuntu abarimwo bikunze kuba cyane kiretse urukundo uzokumva wedding birthdays like engagements nani ugasanga abandi bakoze ama wedding, how do you call it, I don't know, hajya muba mumaranye nk'imyaka myinshi n'umugore like I don't know how you call it, anniversaries nani ugasanga nivyo bintu biko biraba byose ni by'urukundo so rero umaze kwitahura ucukora akaririmbo k'urukundo kandi ugitangura nk'ibintu by'umuziki like nkuko sinogenda ngo ntangure kuririmba mvuga ati ntangura kuririmba mvuga like nk'urugendo ugasanga ndiko ndavuga kenshi iyo ugiye kuririmba ibintu bitandukanye n'ibindi uhawe utangura umuziki nk'ubu ugasanga nk'akaroro ugasanga ugiye mu bya politiko nta muntu n'umwe aza gufollowing ugasanga ugiye kuvuga ibindi bintu bidatandukanye. Politics abantu barayitinya cyane politics gufollowing uri muri politics no kenshi yavuga nango kubonye manje ndirimba politiko turi muri Australia ugasanga ngo ndavuga ati ndiko ndavuga n'ibintu ntazi ugasanga ndiko ndavuga ngo Burundi ibi nibi atani ibyo nkuko ucu mbona guto vuga ati bya no rumogi ati urumogi wamutwaye nabi ariko ndiko oyavugishwe nayo ndiko nigira I miss you nshobora kuba missinze mama urumva cyo n'ubwo ni missingiye mama ibyo byose biri mu bintu bituma umuntu aririmba niki n'ibintu by'urukundo nkuko nakubwiye ugutahura ibyo urimo n'ibyo ushaka nibyo bya mbere nje nuko no bivuga kwera abasani nkamwebwe kunda gusanga inkumi zibakunda cyane Nestor akora iki kugira ngo yirinde guhava agwa mu mitego nk'iyo kenshi okay nguma ngaruka kuri iki nakubwiye ubundi uzi ibyo urimo utegeza kubumenya n'ibyo ushaka then aho umaze gutahura ati muri music haba harimo abakobwa uretse n'ibyo n'abakobwa bagukunda kubera umuziki nabonye n'uzosanga baruta bapiga muziki urumva rero muri cyo umaze kubitahura uragerageza uburyo bwose ukirinda ukamenya ukungene witwara uri around nabo bantu urumva ukavuga ati ndazi muri music harimo abakobwa barakunda abantu b'umuziki none mbese ndabarimwo no kwitwara gute kugira ntihagire singende ntusange ngiye gukora ibintu ntiwonone ibintu ujora ugenda harya ngo mugende ku muziki wagutwara ugasanga ufise abantu 8 mu mwaka urubu zibe tugasaga bihe bigukwegera so nukumeye kungene wirinda ukamenya nukungene witwara uri around ibintu vya music ambavuze nka concert biki n'ibintu nk'ivyo. Indirimbo zawe nyinshi n'abandi basani benshi ukunda gusanga murondera abakobwa muzishiramwo abo queen kandi ugasanga abantu beza cyane kandi ugasanga mu kuririmba nyene murabisanzura kuko cyane bakabisanzuraho cyane bijya bintu nta gihe bihora bizana ibibazo. Well bidya nico gituma kana abantu benshi muri Kominote usanga batabemera mwebwe abasore ngo muririmba kugira ngo murabe ukuntu abakobwa urumva ibintu nk'ibyo ingorane like umuntu umaze kubona ko umuntu wese akoze ikintu uramaze kubona ariko arakora advertisement y'indege like ariko arakora advertisement nko kuri airport avuga ati iyi ndege nk'indege nshasha bayizanye bari barakora advertisement yego uramaze kubona bakoresheje umuhungu ukabona basizeho nk'umuhungu yambaye isuti ngo baronse indege nshaka ngo bari barakora advertisement nyinshi bashiraho abakobwa naye kubera ikibaza ko kubera ko babashaka abakobwa ni bitubwire kubera abakobwa nibo bari attractive buri muntu wese abashaka kubona umukobwa urabona nk'interview rero dukorana ahari umukobwa ndakubwiye ukuri mu minsi 3 uzosanga abantu bayiravye ari benshi ukibaza ati nibi irya missing ugenda uraba urugendo urabe ni yahindi urugendo sina talking about ivyarabo yindi ni ya harimo na why izo ndirimbo gendo zirabo cyurabe I need you sinakoze na promotion urabe na missing ucyurabe na video nakoze kuri missing ucumbwire rede rizo nantu babarayirabe kuvuga video zirimo abakobwa benshi zirarabwe kandi natwe naho yacu ni tugefa kubera iki nemvuga ati nzoronka
utudolari duke abantu baravye indirimbo nacisha ndondera rya mudem as long as utari kurabikuramwe amakosa nta makosa ukoresha umuntu mwiza nta kibazo n'umuntu yibaza ko mpaye nkora amakosa ubundi abantu dukunze kandi cyane ivyo bikora abarundi dukunze kujajinga ku bintu utazi. Ibyo nashaka ndakubaza nyene ni community kunda kubajajinga cyane. Urabona muri abantu mudafise cerekezo umenga nyene muri abantu muri aho babasazi. Ibyo mubifata gute? Ishida kwanza urabona ingorane ni kuba utazi umuntu ukariko kagenda kucajinga te wabonye wa mwana wawe nakatewe Mungu wanje ati iyo sararigira abantu nabi ugasanga turi kuri interview ntuzi ubungene mbayeho ntuzi ivyo nkora ntuziki ariko kubera ugumumbona mu muziki ukaza ati ujya we yaragiye ariko tugiye deep down ugasanga we kujya wanyiyumvira ugasanga ibintu siko bimeze rero kenshi barya dukoresha muri video ugasanga ukamwisanzurako of course nyene video utegeza kuagitinga bivanye nuko video imeze ariko ntibicamenyesha ngo barya ukoresha ngo hari ibintu bicaye bandanya leta uretse nivyo nawe ntushobora gusanga ari mu professional ni navyo abantu bibaza kabisa bate izimye no kamera izimye none kamera izimye bizimye nyene urumva kamera izimye plus kamera izimye ibikurikira inyuma bas ibikurikire nabe nubikurikire inyuma kenshi iyo ugiye gukora ibintu utegeza kuba professional utegeza kuba actinga professional mu bintu kubera ubushaka kuba professional actinga professional ariko hari abana bamwe b'abanyamiziki bagiye babigwamwo bakagiya bagahatsitarira kuhatsitarira nimwe nakubwira gukora ikintu urumva nkuko nakubwiye twese dukora umuziki dufite inzira zitandukanye nk'ubu yaba mvuga ati ngomba gukora umuziki ndo nk'abadem nk'ubu narabihebye mba narabihebye kubera indi munakoze mba namaze ku achieving goal yanje narabihebye ariko bora maze gushikira intumbe yawe cyo cyari kikuzanimo muri music mba narabihebye warahebye kubera intumbero bora maze gushika rero ari cyo gituma uzosanga mwe barabihebye sinakubwiye abantu tugenda muri music bivanye narizonze hari ababura support bakabiheba n'ababikora kuba babikunda n'abandi babikora afise inzira kanaka bashaka gushikako rumaze gushika kuri irya nzira yawe ucubiheba hereje nanje naho kubera sinagiye mu ngo kubera ngo abademu ngo ibika pana hano turafise community y'abarundi hano muri ino ntara na kino gisagara ca Adelaide kandi nimwe mu makominote akomeye yarimwe abantu benshi hari ico bona bokora kugira ngo bapasupportinge nk'akamo batera nakahe abarundi kintu nobabwira bakeneye kwanza abarundi a community yacu reka ndegese nikure nkuko nagenda umurundi community yacu bakeneye kudusupportinga like bakeneye gusupportinga nkuko abazungu babigirane by the way hari nina talking about after this okay community yacu ikeneye gusupportinga aba bantu boza bariko baraza bafise talent kanaka urumva guko like dufate like nk'aba bantu baba baturuta bafite nabo nyine ibintu baciyemwo bibi byaba byiza ntibazo barashira umuntu yakora ikintu ngo babone nkuko menga yarasaze marango yakoza akaririmbo ngizo n'inzoga ngo n'urumogi nibiki hapana usara usanzwe wosaze urumva rebe ntibazozo rafata akarorero kamwe nko kumuntu nyene ibintu byagenze nabi ngo bacavuge ngo nuriya niyagiye so Burundi community yacu bakeneye kudusupportinga gasanga dukora umuziki bazebura abo umuntu aduserukira azaradukorera natwe bwesho azaradukorera sho ntuzobona bapangira ibintu by'ibiteramo ngaho ugize nte na leta ira supporting urumva ira supporting yuvuga ati hari umu leader ndafise abantu bakeneye kugira nte ko giye kuraba hari abarundi benshi uzosanga abana bakiri bato ugasanga yene nk'utuntu twarabatwaye tuntu kanaka kubera iki yinjiye muri music support irabura muri community yacu kaca winjiye indi support iyo support nayo iyo yindi community ugasanga nabo bafise kungene bagenda kaca baja mukazosanga wewe wahise ugasanga wewe wagiye so gukuretse nivyo reka tugende ku mupira ne ku mupira ari ne Burundi ne ntuze ngaha Adelaide turafise abakinyi turafise equipe y'umupira ikomeye equipe y'umupira hari nabari nani bakinira igihugu ngaha nabo bose s'abarundi abavyeyi barabasupportinze baraduga ne bamaze kuvuga nk'akarorero ndi turafise ba NESTOR irangura bamvuge NESTOR kuko nizina hari nabantu bibaza kari jewe turafise ba Kamsoba bakirira ne nk'abadi baheba bavuga ba Pacifique niyo ngabire bose nk'abadi ariko baragira nte bariko baraserukira igihugu
baramenyekana bavuye he muri Adelaide abavyeyi babo barabasupportinze sawa na community back in the days nawe nyene yara contributing for them to be able kugera aho bageze kuko iriya team yaraningwa n'abarundi nibo bayikurikirana babona barakoreye aga promotion ubu NESTOR akina Adelaide ubu n'abazungu baraza ati hari umurundi akinika agapira nyene sawa international n'aba Pacifique bose uko so rero bakeneye kuzara supporting apana byo kuvuga muri ibi bihe bya nani bya WhatsApp niko no bivuga like urabona technology yaramaze kuba improved so you never know turakurana interview nga ukazosanga nka next year ugatanga ruvuze ati uriya twarakoranye na interview turi muri Adorable Home Care ibintu bigeze mbari so uzonyibuke nta kibazo iki kiganiro gusa kizogumeka urumva rero nani community yacu ikeneye kudusupportinga like bareke kuzobara judginga apana ibyo kuvuga ngo ibiki ngo bakora umuziki mara ibiki ngo byashe na gospel narayikoze by the way gospel hafi nibo ya gospel nayifise ngahira harugiye kuri ico birahari irimwo yes kuvuga ngo ivyo ndirimba no mu rusengero raririmba nturirimba ari ngorane ndazi Imana baguhaye ijambo nukuri ntoririmba urasenga ndasenga really akandi kajambo twogena rutavuze nakahe okay well kuri bimwe nako navuze ati nibindaza kubigarukako kuri support nararonse support barangiriye nte South Australia music nani music how do you call it nani halina niraona no sound system northern system sound music idia sound music idia nani ya South Australia music like barankoreye baragize nte barankoreye promotion baragira nte ubu nkaba ndiko nditegurira na show ya Adelaide uzaburimwo nkaba nara selecting umuntu wazogirana nabyo nyene biri muri support nk'ubu is it for next year January it's next year January banda hariho performance izoba muri November 10th so izobera ngaho nyene so muzoze mwese muze kunsupportinga ibyo byose nkana ndabivuga ngarutse kuri mo bya promotion babona nk'ubu sofa ubu ndabye nk'ahantu bariko baramforowinga kubera barya iyo music nani bariko baranshira ku ma platforms yabo kubera ubu nawo ndumusani wabo until kugera ico gihe kandi wese nico baranansuportinze kubera barampereza n'amahera ngatikora music barampaye about hafi ibihumbi 3,500 ati nkora umuziki urumva ni n'abazungu nibi kandi barazi ndirimba n'ikirundi kubera no kuncyuzinga je baravye imiziki yanje baravuga ati turagushira muri list urumva rero nk'ivyo byose biri mu nyene usanga ariko biragira umuntu nk'ivyo bintu n'abarundi bari bakwiriye kuzara supporting aho ugasanga kurungika indirimbo ngo ngangira ibintu n'ibya shetani kandi numenaje ko nokurana na gospel nkuko nabwiye nakoze na gospel so rero bazara supporting in general twe ntangorane dufise kandi si buri muntu wese akora umuziki ngakora ibintu bibi harababikora yene kugira babikunde n'ababikoranye ugasanga je ndi busy nakazi ugasanga n'ibintu bibi mpa niyumvira ariko nk'umuntu ambonye muri community ugasanga menga ati urya nakigenda ko akona ko ntacumaze urumva kandi hari abantu bavuga ati yo we urarenze NESTOR again atanze impanuro zikomeye cyane ku bayobozi ba Kominote no ku miryango yacu asaba yuko boshigikirwa NESTOR turagushimiye cyane thank you very much kabisa nitwasura kuguhamagara ngira ngo twizere kuzoboneka nzoboneka no bizovana undonde hakiri cause nkuko nakubwiye most of the time mba ni off the state munze kwandi Adelaide gake but nyene twabiplaninze kagenda neza nisawa kandi rene kindi hariho video narakoze ururimbo rwiza cyane a good song narayikoze like ni ibintu nyene nararirimbye something to do I'm proud being African ibintu nyene nk'ivyo renka ndiko nshaka gukora video kwitaka 21 zuku kwezi so nkaba ndabinvite nze mwese umuntu wese yobona ati yoza kagira nta kan supportinga nikuza wambaye ki Africa nta majambo mabarimo na karirimbo keza uretse nivyo bakazonaga wifuza kuba yo gusupportinga kuba yo ba mu video yawe mu nimero zawe rero tu inamba yanje ni 04 13 29 4302 04 13 29 4302
abantu mukeneye kuba mu ndirimbo ya Nestor Again yiteguye gushutinga vuba cyane muce mumwandikira kuri yo nimero yiwe kandi kugira ngo dufashanye uretse n'ivyo nagize nte naba bariko babanza sponsorinze nibo bagize nte nibo bazona yishutingira so that's very good ushaka no kuba kuri TV izobiriko Nestor turagushimiye cyane urakoze bana thank you very much sawa ugira ibihe byiza na wewe